Ego birashoboka ko umuntu agira urugo rwiza kandi urwo rugo akarubamwo mu mahoro, akarubamwo anezerewe. Ico ni ikintu gifise ikiguzi, si ikintu gipfa kwizana, ariko ni ikintu gishoboka iyo umuntu yemeye gutanga ico kiguzi. Ibi ntibisigura yuko uzoba umugabo ameze ukuntu kanaka bivanye n'ukuntu umeze uyu munsi nk'umusore. Ntushobora kuba burya umuntu ntiyigera yimenya 100% atarabana n'uwundi. Hariho igihe wewe ububona ko uri ntungane, mugabo washika mu rugo ivyo kugaburira umuryango ahanini abagabo birabaraba cyane, mugabo n'abagore nabo nyene ni vyiza ko baterera. Ari ikintu nabonye kigorana cyane hagati y'abubakanye. Uri kuraciyumvira ko womenga ni ikintu coroshe, womenga ni ikintu gisanzwe, womenga ni ikintu kitari gukwiye gutera ingorane. Ni ikintu bita yaba twoshoboye gupfa hanyuma tukazogaruka mu gihe c'abuzukuru bacu, tukaraba ingene bazoba babayeho, niho twotahura neza umuco icarico. Umuco urahinduka, si biziriko bituboshe, ni ibintu mu kurondera abodufasha canke mu kwisunga abodufasha kuzoba abagabo beza n'abagore beza. Hariho ibintu novuga nka bitatu umuntu yo kwisunga. Ikintu ca mbere nashaka ngabishe imisore y'incabwenge. Abakobwa muzobana nabo n'abakobwa bamenyereye kubaza ibibazo mu ishuri, n'abakobwa bamenyereye guharira kugira amadeba, n'abakobwa bari muri ubwo buzima bwo gusohora ico yiyumvira. Nimwabazana mu ngo Shalom shalom bakunzi ba SSH Burundi TV, turabaramukije mu izina rya Kristo Yesu, tubaha kaze kw'imboneshakure gishira hamwe SSH Burundi rikorera i Bujumbura mu gisagara ca Bujumbura, mu Kinindo hafi yahahoze kioske Sangwe. Dukora mu bikorwa byo kubaka umuryango unezerewe kandi ufise ubushobozi, tugakora mu nkingi zine arizo twita amacentre. Hariho centre therapeutique, centre médiatique, centre missionaire na centre de conférence. Aho hose tuba tugamije ico twamaze kubabwiye cyo bita kubaka umuryango unezerewe kandi ufise ubushobozi. Tubaha kaze ababanye natwe kuri urubuga, abagiye babana natwe murabizi, tugaruka cyane ku muryango kuko tuzi ko ariyo nkingi yo kubaka igihugu, yo kubaka ishengero rirama. Niyo mpamvu uyu munsi twagize umugisha kwakira umushitsi, twagira tumuramutse, mumeze neza? Ego murakoze kunyakira, murakoze kumpa kaze, ndakomeye, ndashima Imana. Ego turabahaye kaze cyane mu izina rya Yesu. Amen. Hari abantu babonye ubwa mbere mushobora kubidondora? Ego murakoze, nitwa Asher niyo nizigiye, mu buzima bwa misi yose ndumwigisha w'ijambo ry'Imana n'uburongozi n'ibindi vyigwa bijanye n'uburongozi. Nkaba mpimbagwa cane no gusangira n'abantu b'Imana ubumenyi butandukanye bushobora kubafasha mu buzima bwabo. Novuga ko ariyo mpano, novuga ko ari wo muhamagaro, nico gikorwa maze imyaka myinshi nkora. Ndubatse, ndafise umupfasoni n'abana 3, abahungu 2 n'umukobwa umwe. Nkaba ndabashimira Imana cane. Amen, amen. Mwabivuze ko mu byo mwigisha harimo n'ijambo ry'Imana, birumvikana ko muri umukozi w'Imana. Mudukundire bire kudutangura mu turagize Imana. Kaze. Ego murakoze. Mana muremyi wacu, turagukengurukiye kubw'uyu mwanya no kubw'uyu muntu ariko arakurikirana kino kiganiro. Turagukengurukiye ko wadusezeraniye kuzodushoboza, kuzobana natwe gushika ku muhero w'isi. Rero no muri aka kanya turakwinginze ngo bane natwe mu majambo tugiye kuvuga, kandi ubane n'uri kwarayumviriza, kugira ngo ibivugwa bize bibinyishu ku bantu bawe mu bibazo basanzwe bafise. Ugirire neza umuntu wese aya majambo ashikiriye, agira ico amaze, agira ico ahinduye mu buzima bwiwe. Tubisenze mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Amen. Amen, amen. Uyu munsi twabakiriye kandi mwakoze kutwitaba ku butumire bwacu. Uyu munsi turamutse tuganira ku birabana no gwaruka.
ugwaruka mudukurikiye tubahaye ikaze cyane uyu munsi nahanyu tugiye kuganira kugwaruka twibaza ngo nibiki ugwaruka gukora ngo bize bitume bubaka urugo rwiza kandi runezerewe. Uyu munsi abantu benshi bafite ubwoba cyane cyane ugwaruka ku buryo n'ugiye kubaka urugo bamubwira ngo uriyahuye. Mbega birashoboka ko umuntu yubaka urugo rwiza kandi runezerewe? Ego birashoboka ko umuntu agira urugo rwiza kandi urwo rugo akarubamwo mu mahoro, akarubamwo anezerewe. Ico ni ikintu gifise ikiguzi, si ikintu gipfa kwizana, ariko ni ikintu gishoboka iyo umuntu yemeye gutanga ico kiguzi. Ibi ntibisigura yuko hariho ingo atangorane na nimwe zigera zigira, kuko naho muba mwibaniye neza hagati yanyu hariho igihe mugira ingorane bivuye ku mubanyi, bivuye ku wundi muntu kanaka abakoreye ikintu kitari ciza, bivuye ku bihe igihugu kirimwo, igihugu kigiye mu ntambara, namwe birabakora ko isi turimwo ntiyamira imwe ivyiza gusa, ariko ivyo tubiretse abantu bubakanye barashobora kubana mu mahoro, barashobora kubana banezerewe. Yego. Muvuze ngo bisaba ikiguzi, hari icumwe ateza gukora kugira ngo urugo rushobore kuba rwiza runezerewe. Aha, umusore adukurikiye umunsi arakora iki? Arahera kuki akomereze kuki kugira ngo ashobore kuba kugo rugo? Iki kibazo kivuga ngo mbega umusore nkuko twavuga n'inkumi, kumbure turabiza ko hanyuma umusore yokora iki kugira ngo azokuba ku rugo rwiza runezerewe. Jewe ndagihindukiza gato nkavuga ngo mbega umusore ashoboye kubaka urugo rwiza runezerewe yoba ameze gute? Kubaka urugo si ibintu vy'ubuhinga n'amaformule n'utuntu umuntu agenda arafyonda. Iyo hageze uzoba umugabo ameze ukuntu kanaka bivanye n'ukuntu umeze uyu munsi nk'umusore. Ntushobora kuba uri umusore w'umunebwe nk'akarorero hanyuma ngo wibaze ngo niwamara kuba umugabo ngo hariho akantu uzofyonda uca uba umugabo akunda akazi. Ivyo uzoba uri hariya biri muri ibi nyene bikugize uyu munsi. Nico gituma inyishu notanga kuri ico kibazo iragutse mu bisanzwe, ariko novuga ngo kugira ngo ushobore kubaka urugo rwiza runezerewe bisaba guhera kuri wowe nyene, ku muntu uri, ku ngeso zikuranga, ku bintu witwararika, ku bintu ushira imbere y'ibindi, ku kuntu utahura ubuzima, ku kuntu utahura urugo. Ntiwibaze ngo urugo rwiza ruzovana nuko uronse umugore mwiza canke uronse umugabo mwiza. Urashobora kuronka umugore mwiza mugabo ubube gito bwawe bukamuhindura, bwa bwiza yarazanye bukazimangana, ugasanga niwe wumugoye kubera uko kuntu umeze. Nico gituma umuntu ahera kuri we, mbega jewe uko meze nzovamwo umugabo muzima, umusore ameze nkanje avamwo umugabo mwiza ashobora kubaka urugo neza. Iyo niyo ntambuko ya mbere. Intambuko ya kabiri bica bivana rero n'uwo mwubakanye. Hariho igihe wewe ku ruhande rwawe uba ugerageza gukora ibiroranye nk'umugabo canke nk'umugore, mugabo ugasanga uwo mwubakanye nawe ameze ukundi, abibona ukundi, ugasanga ingorane zivuye kuri we. Kandi rero kubera muba mubana, muba mwegeranye cyane, naho wewe woba ugerageza gukora neza, iyo nawe abikoze uko ashatse akavyonona biragukorako. Ugaca usanga rero na wa munezero wari kurazana mu rugo, uwo mwubakanye ni wa usambuye, ni wa wononye. Rero ndabivuze mu majambo make, umusore ashaka kubaka urugo rwiza abanza kwitwararika kuba umusore mwiza ashobora kuva nk'umugabo mwiza, ashobora kuva nk'umupapa mwiza. Hanyuma agaheza akitwararika kubana n'umukobwa ameze ukuntu gutuma azoba umugore mwiza, akaba umumama mwiza. Naho bihera, ibindi vyose biza mu nyuma. Hariho umuntu ashobora kwiraba akavuga ati je ndi ntungane kandi ndabona n'uburyo novuga bwo gushobora kubaka urugo ndabufise. Mbega ivyo tuvuga ko bikwiye kugira ngo kumbura umuntu avuga ati ego koko ngiye kubaka urugo rwiza? Kuba intungane ni ikintu ciza, ariko nkuko wabivuze ni wewe ubu vyiyise. Ntibisigura yuko uri ntungane muri vyose. Burya umuntu ntiyigera yimenya 100% atarabana n'uwundi. Hariho igihe wewe ubona ko uri ntungane,
mugabo washika mu rugo ugasanga hariho intege nke wari ufise utaruzi zigashigwa habona n'uwo mubakanye. Ivyo rero bisigura yuko naho woba uri ntungane wagerageje kuba intungane ku ruhande rwawe kugira ngo ugire urugo rw'amahoro n'umunezero, utegerezwa kuba witeguriye n'ubundi kwama wiga, kwama uhinduka, kwama wiga ibintu bishasha utari waramenyereye, guheba bimwe bimwe mu vyo wahora ukora kuko usanze bitera ingorane mu rugo. Kuba intungane ntibisigura ko washitse ahantu utagikeneye guhinduka, utagikeneye kwiga, ariko urumva birakenewe. Naho udakenera guhinduka, ni vyiza ko uba umaze kugira urugendo rufadika mu buryo bwo kuba intungane. Iyo uri umuntu w'ingeso nyene zidashobotse hoho zeruye, urumva ko uba uva kure. Ni babandi aca avuga ngo jewe nyene nukumeze ngo muzontunga ukunyene, kubera urumva ko urugendo ruba ari rurerure cyane rwo guhinduka. Rero kuba intungane ni vyiza, ni intango nziza, ariko ntibihagije. Umuntu ategerezwa kuba yiteguriye n'ubundi kwiga bishasha, kumenya ivyo atarazi, guhindura ibintu bimwe bimwe yari yaramenyereye, no gukora ibintu atahora akora ariko asanze ari vyo vyiza ku rugo. Ico kibazo kirimo urundi ruhande, wavuze ngo umuntu arafise uburyo bwo gutunga umuryango, bwo gutunga urugo. Mbega ivyo birahagije? Birakenewe, ariko sivyo vyonyene vyubaka urugo. Igituma bikenewe ni ukubera urugo ni ubuzima bw'abantu babiri, hanyuma mu nyuma baronka abana canke bagatunga abantu mu nzu. Kandi uravye isi uko ibayeho uyu munsi, kubaho birasaba uburyo, birasaba amafaranga. Rero ni vyiza ko imbere y'uko umuntu yubaka urugo rwiwe, cane cane umuhungu, kubera ivyo kugaburira umuryango ahanini abagabo birabaraba cane, mugabo n'abagore nabo nyene ni vyiza ko baterera mu bijanye n'ubutunzi, hakabaho gusabikanya. Ni vyiza ko rero uwo muhungu aba afise ikintu akora canke aba afise amafaranga yinjira, kimwe bita revenu mu gifaransa, kugira ngo hageze kuriha inzu, hageze kurondera ivyo gufungura, hageze kuvuza umwana, hageze gushira umwana mw'ishure, aba afise ubwo buryo. Ntimuce musanga mugiye mu madeni menshi, kuko amadeni nayo aratera ingorane iyo abaye menshi. Ariko rero ntibihagije. Ivyo novuga ko ari ni ivy'urufatiro, ni ibintu vy'intango vyo gufatirako kugira ngo ubuzima bushoboke mu rugo. Mugabo hariho ibindi vyinshi bikenewe kugira ngo mushobore kubana neza. Ni vya bindi nari navuze mu kanya ko imbere yuko ushobora kuba umugabo mwiza mu rugo, ushobora kuba umugore mwiza atuma urugo ruba amahoro, ubanza kugira ingeso z'umukobwa ashobora kuvamwo umugore nk'uwo, canke z'umuhungu ashobora kuvamwo umugabo nk'uwo. Reka ndabaha akarorero. Hari ikintu nabonye kigorana cane hagati y'abubakanye. Uriko uraciyumvira ko womenga ni ikintu coroshe, womenga ni ikintu gisanzwe, womenga ni ikintu kitari gukwiye gutera ingorane. Ni ikintu bita gusaba imbabazi uwo mubakanye iyo wakoze ikintu kikamubabaza. Hari igihe uba wabikoze kumbure uzi ko bimubabaza, mugabo ukabikora kubera usanzwe ubikunda, canke naho ukabikora utazi ko biza kumubabaza, mugabo ugasanga vyamukomerekeje. N'abagabo bake cane bari kurushi bashobora kubwira abagore babo ngo urambabarira, rirya jambo nakubariye nabonye ko ryakubabaje, naho jewe nari nabivuze ntazi ko biza kukubabaza. Kuvuga ngo ndasavye imbabazi ni ikintu kigora abagabo benshi gose. Ariko uravye mu migenderanire y'abantu begeranye, aha ngiye muri rusange, abantu bose begeranye, baba bakorana akazi, baba biga hamwe, baba abantu bafise ibintu bahurirako, gushobora gusaba imbabazi ni kimwe mu bintu bifasha cane kubaka imigenderanire myiza. Iyo umuntu aza akaguhonyora akarengana, ntanavuge ntasaba imbabazi, ntiyexcuse kumwe bivuga mu gifaransa, bironona umubano wiwe n'abantu. Nk'ico rero urumva ko ari ikintu menga kiroroshe. Mugabo nimba uri umuhungu atazi guca bugufi, canke uri umukobwa atazi guca bugufi, umuntu yagukoreye ikosa ahubwo ari waca gushwanira, ukaba ufise izo ngeso, naho wowe ufise amafaranga menshi, urugo rwawe uzogonona wewe nyene, uwo mubanye abeho yaratuntuye, yarakomeretse,
kubera uko kuntu umeze udashobora gusaba imbabazi kandi bigaragara yuko hari ikintu wakoze kikamubabaza. Urumva rero ko gufita amahera ni vyiza, birakenewe, ariko ntibihagije kugira ngo urugo rugire amahoro. Umuntu yumva ko yarenganijwe kandi akamarenganywa ku munsi uwumurenganya ntamusaba imbabazi, arashobora kugera igihe bivanye n'ukuntu avyakira akabura n'akayabagu. Na vya bintu wasumisha y'amafaranga biryoshe bikanka ko abirya. Urumva ko hariho ibintu bimwe bimwe iyo bibuze n'ivyiza biva mu mafaranga muca mutangura kubitakaza kandi amafaranga muyafise. Rero ni ibintu vyagutse, ni ibintu vy'urusobangane. Amafaranga arakenewe ariko ntahagije. Hariho ibindi bintu bikenewe cyane cyane mu buryo bw'ingeso umuntu aba afise. Dufate kwico kintu muhereje ko citwa ingeso umuntu aba afise, mu nkundiye tugaruke ku butandukane bw'abantu. Akenshi mu kibano urasanga ko umuntu hari ijambo numvise mu gifaransa bavuga ngo on attire ce qu'on est, canke umuntu akwega icari, aho usanga umuntu nimba ari umuntu atekereje abakunda abantu batekereje nkawe. Mbega nk'umuntu yubakanye ari abantu babiri batekereje bose canke batera inkuru bose, bahuje kwa kundi bameze, ntibishobora gutuma batubaka urugo rwiza. Muvyibaza kwiki? Bon, ico wavuze ko umuntu akwega uwo basa, ahanini kirakunda kugaragarira mu vyiyumviro. Urabona, kugira ngo abantu baganire bumvikane bisaba ko ivyo bavuga biba bisanzwe bifise ahantu bihurira, haba hariho centre d'intérêt bahurirako. Cane iryo jambo naho rikora. Mugabo uravye abantu bubakana kenshi canke abantu bakundana, usanga umwe akwegwa n'ico uwundi afise ariko wadafise. Dufate nk'umuntu akunda kuganira, aranezerwa iyo ari kumwe n'umuntu yumviriza. Umuntu atekereza akakumviriza ntaguciremwo, usanga ariho yumva amerewe neza. Iyo ari kumwe n'uwumuciramwo bakavugira rimwe bose ntihagire uwumviriza uwundi, haragera igihe bakaruha, ico kiganiro ntikibandanye neza. N'umuntu akunda kumviriza arakunda kuba ari kumwe n'umuntu avuga. Nuwa muntu aguma kurikirana ivyo uriko uravuga, wewe ukamenga nta n'ijambo afise, akagiye akaneza, agashyira umutima ku vyo uriko uravuga, akaza kuvuga yatevye vya bintu wavuze vyose yavyegeranije. Rero hari ukuntu usanga abantu b'imvuzi babana n'abatekereje, abatekereje bakabana n'imvuzi. Nivyo bikunda kuba kenshi, ariko sinovuga ngo niko vyama bimeze igihe cose. Nico wavuze kirashoboka, ugasanga kubera ibindi ayandi mafacteur y'ubuzima abantu batekereje babanye canke abantu b'imvuzi barabanye. Iyo bibaye birabasaba inguvu. Novuga ko bibasaba inguvu kurusha babandi babanye badatekereje bose. Kuko bajya babanye badatekereje bose, ishaka ry'umwe mu bijanye no kuvuga riruzuzanya n'ishaka ry'uwundi mu bijanye no kumviriza. Mugabo aba bantu batekereje gusa haca haba agacerere karenze, harabura uwuvuga. Erega hariho abantu bivanye n'imero zabo ashobora kumva afise n'iciyumviro ciza yoterera, mugabo akumva ubunebwe bwo kukivuga, akaguma yibwira mu bwenge ngo abandi baraza kubivuga, nguko biri kose nabo nyene barabitahura. Mugabo ariko abivuga gutyo ntawo yabajije uko abibona. Urumva mubanye mumeze gutyo, urashobora gusanga ubunebwe bwo kuvuga bwabateye mwese, hakaba agacerere karenze. Biza gutera ingorane rero iyo muronse nk'abashitsi. Urabona abantu baje ari bashasha mu rugo baba bakeneye ububahura kugira ngo bidegemvye. Si bose vyorohera gushika bavuga batera inkuru. Bashitse bagasanga mwese murahoze, baca baguma biyegeranije, baca bagumana amasoni, birabagora kwidegemvya muri urwo rugo kuko babuze umuntu abubahura. Nico gituma navuze ngo bica bibasaba inguvu nyinshi. Birasaba yuko kumbure umwe muri bo uwo vyorohera kurusha uwundi yimenyereza kuvuga, yimenyereza kuba imvuzi kugira ngo urugo rwabo ntirumere nk'itongo ry'abapfuye n'iryo rikunda kubamwa bw'agacerere. Abantu bose bahashitse baca batekereza atawusubira kuvuza urwamo. Urugo rwabo haba ahantu hashobora kuba ibiganiro, abantu bagatwenga, abantu bakidegemvya. Yego nuko no bivuga. Murakoze. Hari ikintu kimenyerewe muri iki gihe nakivuze tugitangura, ahaba ubwo rwinshi rufise ubwoba bw'urugo.
niyo kumbure baba babona bafise ibishoboka babifuza ariko bakama bafise ubwo bati uyu muntu tugiye kubana je sinzogira urugo nk'urwanaka mwashobora kububahura kumbure mukurikije ico muzi cy'urugo nk'uko tumaze kuvyumva. Ego ico ni ikintu kibabaje cyane kandi kihari hariho ingo zica intege abakiri bato cyane cyane nk'aba baba barabaye mu miryango atari ku bavyeyi babo ugasanga urugo babayemwo ni induru n'umuriro n'amahane n'intambara ni ngorane. Abo bana baca bakurana ibikomere n'ubwoba bavuga bati nimba kurongorwa ari ibi nimba kurongora ari ibi nzofuma nigumira ukunyene ugasanga rero birabatera ubwoba. Ariko rero nashaka ndababwira burya mu buzima urinze uhirahira ukaja mu bintu ufise ubwoba kenshi ivyo nyene utinya nibyo usanga wisanzemwo kuko aho gushira inguvu kuvyo gufasha kugira ngo wubake neza usanga ubwenge bwawe butwawe n'ivyo utinya. Amahigwe menshi uba ufise no gusanga ivyo nyene utinya ari vyo wakweze. Sinzi ko murabibona iyo wishizemo umuntu nabi ugafata kwa kwanka hari ukuntu ikintu cyose avuga ikintu cyose akora uguma ukibona mu rwango ubwonko bwawe buca bwama bwiteguriye gusigura ivyo bintu umuntu akoze canke umuntu avuze bwisunze vya bindi vyamaze kwinjira mu bwonko nyene. Rero aba bantu ikintu bahanura niki ingo mbi zirabaho mugabo ntibisigura yuko ingo zose ari mbi kandi naho ingo mbi zoba arizo nyinshi ntibisigura yuko n'urugo rwawe rutegerezwa kuzoba muri izo nyinshi. Iyo mubonye abantu babanye nabi haba hariho ibintu bibituma kandi byinshi muri vyo bibavako. Ibintu bituma abantu babana nabi naho vyo bivuye hanze biba bihawe inguvu n'intege nke zabo. Wowe rero ikintu bukwiye gukora ubukwiye kurondera kumenya ni intege nke izihe zituma ingo zimera gutya hanyuma ukirinda kugira izo ntege nke. Hanyuma ugahindukiza ukaja ku rundi ruhande ukavuga ngo mbega ibintu bituma abantu babana neza ni biki hanyuma ugaheza ukitwararika gukomeza ivyo bintu mu buzima bwawe no mu ngeso zawe kandi n'uwo mubakanye mukaba muvyumva kumwe. Muramaze kumva abantu bafatanye amafaranga y'amibano amwe ya fraud vya bindi bagira bigana bagapfungwa kubera ni icaha baba barenza amategeko mpana vyaha. Ariko kubona hari abantu bafise amafaranga atariyo ntiduca duta ayariyo twebwe dufise. Umuntu wese azi ubwenge ico akora araraba ko amafaranga afise atari yayandi yamiganano. Ntuca uvuga ngo ko numvise ngo mu gihugu ngo hasigaye hari amafobiye ngo nayangira cenda yaheba. Iyo uvuze ngo reka mpebe kubaka kuko nabonye urugo rutameze neza ubumeze nk'uwo muntu ataye amafaranga meza kubera yumvise hari amafaranga mabi. Wowe ico ukora wirinda gutunga amafaranga mabi atariyo ukaraba gusa ko ayo utunze yubahirije amategeko. Urugo rwiza rurashoboka. Mbega ababana neza bakora iki? Fata ico kibazo ukironderera inyishu. Ivyo bintu ni wabitora uheze ubikore wibereho neza. Kirazira ko umubano mubi w'abandi uca utuma jewe mpeba umubano mwiza mfitiye uburenganzira kandi nshoboye kubamwo. Ahubwo bajya abandi bambereye nofata ko bambereye canke bambereye nk'ikingabisha kivuga ngo nutiyubara mu kubaho kwawe urashobora kubaho nabi. Iyo umuntu akugabishije ntabakubujije kubandanya urugendo abagusavye gusa kuba maso abakubariye ngo iyo ibintu bigenze gutya biratera ingorane none kweri kutokwirinda ivyo vyateye ingorane hanyuma ugaheza ugakora ibituma wiberaho neza. Yego nico novuga. Murakoze mu bantu badukurikira harimwo novuga reka mvuge ku barundi n'abarundi kazi dufise hariho novuga ivy'umuntu w'umukenyeza umukobwa agiye kuba ku rugo abagiye azi neza ko agiye gukora mu rugo. Hari n'ivy'umugabo umusore agiye kuba ku rugo abazi neza kazi niyaba umugabo ateza kuzokora. Mbega ko hariho ibintu by'imico yacu novuga myiza hariho myiza n'indi yo gukosora ivuga ngo umugabo ntakiriki umugabo ntagiriki ugikoze ubu uzoba wari imiti nibi bigatuma abantu vuga ugwaruka rwinshi rugira ubwoba.
mu by'ukuri hoba hari ibintu twavuga ngo ibi na karimbi umusore ntabyemerewe kubikora cyangwa umukobwa ntiyemewe gukora ibi mu rugo kugira ngo ngira ngo mufashe ugwaruka kumenya ni gute ibi bintu bitazodutuma twubaka uruko rutari kwiza. Iki kibazo kiraryoshe kuko kirimo ibintu bitari byo byinshi kandi rero kibabaje ivyo bintu birabuza abantu amahoro. Ariko umuntu mwahagaze imbere y'abaserukira leta mugasezerana mugashira ibikumu mu bitabo mukaja mu rusengero mukavyemanga bakabasengera muri babiri, bigenda gute ngo ubundi muntu aze agutegeka ivyo ukora n'ivyo udakora igihe mwahana iryo sezerano atarahari? Mwebwe bene kubaka urugo, ikintu mubona co bafasha mu buzima bwanyu kirazira ko uwundi muntu aje ava hanze aza kubahungabanya kuko urwo rwo si ugwiwe. Nimba atari uko avyumva nagenda bikorera iwe. Eka ndabaha akarorero, tuje mu bintu bifadika. Dufate ko umukozi yagwaye canke yaduze canke si hari yafatiriwe. Umugore wawe, aha ndiko ndabwira abahungu, umugore wawe afise inda kandi iyo nda ni za zindi zigorana, za zindi zijana bimwe bita ama menace d'avortement, ishobora gukoroka umwanya wari wo wose, bisaba yuko yiyubara mu bintu akora. Hanyuma impuzu zose ziracafuye, kumbure ntufise amafaranga yo kurondera umuntu yova hanze ngo azimese, hanyuma kumbure mu murihe umugore atari wazimesha. Vyukuri uri umugabo ufise ubwenge, wofata umugore wawe ari mu bihe nk'ivyo ukavuga ngo kubera jewe ndi umugabo ngo sindazikorako ngo nugende uzimesure wewe impuzu zawe wambara kandi ukiri umusore warazimesa, amaboko ni yayandi, ugashira umugore wawe mu kaga nkako mushobora no gutakaza uwo mwana ngo nukubera ngo sokuru niwe yambariye ngo data niwe yambariye. Burya urugo nurwo abantu bakuze, urugo nurwo abantu bakuze bashobora gufata ingingo ku gatwe kabo bakavuga bati twebwe ico tubona gikwiriye niki. Ukumva umuntu ahagaze ku birometero n'ibirometero niwe atuma mubura amahoro mu rugo, kandi mwebwe mufise ubwenge mushobora kwitunganiriza ibintu vyanyu. Ariko ndiko ndavuga ibi sindiko ndavuga ngo imico ntituyiha agaciro tuyitera akagere. Imico irafise icimaze, imico irafise icitumarira. Mugabe ingorane y'imico nuko imico yamiri kwirahinduka, imico ntiyamari yayindi. Imico ni iki? Eka tubifatanye n'imigenzo. Imico n'imigenzo ni ibintu abantu biyumviriye bishobora kubafasha gutunganya ubuzima bafatiye ku bihe baba barimwo. Umve neza aka kantu mperejeko, bafatiye ku bihe baba barimwo. Igihe abagabo igikorwa cabo kwari uguhiga no kuja kurondera ivyamwa mw'ishamba kugira ngo baze bagaburira umuryango, abagore nabo bakaba bagumana n'abana kuko baba ahantu nyene usanga hari n'ibikoko hatari umutekano. Ndiko ndavuga kera muri kahise k'abantu, birumvikana ko ibikorwa vyategerezwa gutandukana. Abagabo nibo bari bafise ingufu zo kwiruka ku mpongo bakazifatisha amaboko. Muraze ngene impongo yiruka ntiwoyituma umugore, bisaba umugabo akomeye yiruke agire gute, agwane n'ivyo bikoko, yurira ibiti, amanura ivyamwa, azagaburira urugo. None abantu biyumviriye ingene bobaho muri ico gihe, ni gute ushaka ko ivyo bintu biyumviriye n'uyu munsi arivyo bandanye ugira wewe wurira ibiti nyabaki? Impongo uza guhiga nizihe? Ni kubera iki ibihe bihinduka mugabo tukagomba ko ingene tubaho kudahinduka? Imico itegerezwa kujana n'ibihe. Abasore bariko barakurikirana kino kiganiro, benshi muri mwebwe muri mu mashure mwarayahejeje, muri mu buzi, kandi nihagera ko mwubaka ntimuzobana n'abarimyikazi, muzorondera abafise amashure nk'ayo mwiza. Hinge burakeye aronka akazi muri banki, hanyuma araduza asigaye ari mu barongozi ba banki. Hanyuma uca uvuga ko wowe udashobora kuja mu gikoni ngo uteke, nimba kumbure mufise ubuhinga bwo guteka bwiza buri mu isuku, uca ugarama mu nzu urindiriye ko ataha saa 2 saa 3 z'ijoro, muce murya saa 5 z'ijoro, wari ngaho kuva isaha 11 z'umugoroba.
nta bwenge bwoba burimo, ibihe birahinduka. Ni vyiza ko natwe tugenda turahindura ingene tubaho tukajana n'ibihe. Ibi turiko turavuga uyu munsi umenga ni ibintu bitumvikana, ndazi ko no mu bariko baravyumviriza harabumva umenga ibi bintu sivyo, umuntu yoguma ku muco. Iyaba twoshoboye gupfa hanyuma tukazogaruka mu gihe c'abuzukuru bacu tukaraba ingene bazoba babayeho, niho twotahura neza umuco icarico. Umuco urahinduka, si biziriko bituboshe, ni ibintu dushobora kugenda turadapta bivanye n'ibihe. Kandi burya ndababarire, abarundi babaye muri iki gihugu mu kinjana c'17 1600 bozuka bakaza bakaraba ivyo turimo, ntibokwemera ko turi abarundi, kubera hariho ibintu vyinshi bari babayemo twebwe tutanazi, kubera vyataye igihe birarengana. Nubu ibiti igihe bibandanya biza birengana. Nico gituma dukeneye kuba abantu bakuze bashobora gufata ingingo ku gatwe kabo, bagatunganya urugo bisunze uko bavyumva mu buryo bubafasha, batabanje kurindira ko abantu bose bemera ivyo bintu bariko barakora. Tugize gutyo twoba tubaye imbohe za kahise, vyoba bitunaniye kubaho nk'ababayeho mu kinjana cacu muri iyi misi nyene turimo. Gusa umuntu akabikorana urupfasoni, ntuco ugenda uratukana, ntuco ugenda uragwana, urakora igikwiriye, abantu bakidodomba ukabareka bakidodomba, ukavuga uti mwidodombere hiyo mupfe kutaza kuntera ingorane gusa mu rugo rwanje, ibisigaye n'uburenganzira bwanyu kwidodomba. Yego nico novuga. Murakoze. Tugitagura hano mwavuze ngo kubaka urugo rwiza birashoboka ariko bisaba ikiguzi. Kubaka urugo kumbure hari ikintu bakunda kutubwira ngo urugo rwiza ni nka paradizo, kandi ngo urugo rutari rwiza nago ngo ni nka kuzimu rutegura umuntu kwinjira muri kuzimu nini. Noneho murashobora kwibaza uko kuntu murashobora kubaka urugo nk'umwigisha w'ijambo ry'Imana, mbega kari ahantu umuntu yinjira ata muryango wo gusohoka uriyo, akwiye gutegurwa igihe kingana gute kugira ngo kumbure azubaka urugo rwiza? Ni bande yo kwegera, ni bande yogisha inama, ni bande kumbure yovuga ati abantu ndabirinde batazombwira ibi bintu nkuko mwe mwagiciye ko, ariko kumbure mu bagenzi aho muravuga ati aba ntituvana, mugabo ugasanga ko bamutegura gukora ibitazoba byiza. Iryo rero ni ijambo riremereye koko. Urugo ni ikintu winjiramwo nk'abakristo, nta muryango wo gusohoka uhari. Umuryango wo gusohokana urupfu, ubwo rupfu nago ntuza aho ruzira. Nico gituma ari vyiza ko twubaka ingo nziza, kuko turashobora gutebayo. Urashobora kwifuza gupfa, mugabo ububasha bwo gupfa n'uburenganzira bwo gupfa siwe ubwiha, bivana n'igihe Imana yakugeneye. Uti rero nibiki umuntu tuvuze ngo umuntu yokwirinda abantu kanaka bivanye n'ivyimviro nuko bariko baramuhanura canke akiyegereza abandi, nibiki umuntu yofatirako kugira ngo amenye ngo aha ndiko ndategurirwa kuzokubaka urugo rwiza. Hari ikintu nabonye muri rusangi cane mu bakiri bato, no gufata urugo mu buryo burimwo légèreté, gufata ibintu nk'ibintu vyoroshe cane. Ugasanga hariho utuntu twiyumviro two hejuru dukura mu bagenzi canke twumvise ku radio, ugasanga dufise ubuntu bw'ubwiyumviro butagira imizi. Ubwo bwiyumviro bukaba ari bwo umuntu aza yibaza ko ari bwo azokubakira ku rugo. Urugo ni ikintu kiremereye cane, gisaba ibintu bishika kure, gisaba ivyiyumviro bifadika, gisaba n'amavaleur, ingeso nziza zishinze imizi muri wewe. Wubakiye urugo ku bintu vyo hejuru birakuyobera, birakunanira. Mu kurondera abodufasha canke mu kwisunga abodufasha kuzoba abagabo beza n'abagore beza, hariho ibintu novuga nka bitatu umuntu yo kwisunga. Ikintu ca mbere ni kimwe navuga mu ntango, ni ingeso zawe. Mbega burya umugabo ashobora gutuma urugo rwiwe rumera neza abameze gute? Nibiki bimuranga? Aha ndiko ndabwira imisore, ntimuzorondere kuzokwiga ivyo bintu mwaramaze gushikayo. Nta muntu yiga koga yamaze gukorokera mu ruzi, uwabagira some nturi. Ushaka koga neza uvyiga hakiri kare. Umugabo mwiza ashobora gutuma urugo rwiwe ruba amahoro, n'umugabo ari responsable, n'umugabo afata ivyiwe mu minwe, n'umugabo afise uko abona ibintu, si wa wundi agendera ku vyumviro vy'abandi, agendera ku vyumviro vya se,
wa wundi usanga ari telegide, abantu bamubwira ivyo akora bari hanze y'urugo. Umugabo nk'uyu arababaza cyane umugore. En fait umugore acabona umenga yabaye n'umuhungu, un petit garçon, ntiyabanye n'umugabo. Umugabo muzima n'umuntu afise ivy'urugo rwiwe mu minwe, arukorera, aruronderera ibikenewe. Ubu ni wa wundi yaronse amafaranga, priorite n'urugo rwiwe. Si wa wundi aza gusesagura ngo agiye kunezereza abagenzi, ngo agiye kuryoherwa. N'umuntu abanza kwitaho ivyo ategerezwa gukorera urugo rwiwe, ibindi bikaza mu nyuma. Ikinda kivuge ndagisubire kuko kiragoranye mu ngo nyinshi. Muri iki gihugu ngira ngo kubera ubukene, ariko kandi kubera iyi mico yo gushigikirana cyane, hariho abantu bategura imigambi yabo mu mafaranga yawe, kubera bazi yuko ufise akazi uzohembwa, bagatangura gutegura ivyo bazokora mu mafaranga yawe, kandi bakaba biteze yuko nibayagusaba utegerezwa kuyabaha. Udashoboye kuraba neza ko ivy'urugo rwawe wabitunganije imbere yo gufasha abandi, urashobora gusanga uri kurarusambura wewe nyene. Jewe ivyo ndavyita kutaba responsable y'abantu Imana yaguhaye. Kuba umuntu ari responsable, akora, arondera, hanyuma ivyo aronse akaba avyi ama priorite, ingene ibintu birutana, akabanza agatunganya ivy'urugo imbere yuko aza gukora ivyo hanze. Kuba umuntu ashoboye gufata ingingo, umuntu badategeka bari hanze y'urugo, umuntu batazungagiza, atameze nk'akamarionete babohesheje imigozi baza barakwega uko bashatse. Nta mugore n'umwe anezerezwa no kubana n'umugabo nk'uwo. Biramubabaza, acabona umenga abanye n'umuntu w'umwana mu mutwe, umuntu abantu bagira uko bashatse. Icya kabiri nuko umugabo, kandi ibi nivyo navuga umuntu akwiye kwiga kuva akiri umusore, akwiye kuba ari umuntu abona igikenewe, yiyumvira akazoza ku rugo, abona igikenewe, mugabo agabanya amategeko, akagwiza kuvugana n'uwo bubakanye. Umugabo niwo mutwe w'urugo, niko ijambo ry'Imana rivuga. Ni vyiza umugabo arakeneye kuba ari umuntu ari visionnaire, umuntu afise uko abona urugo rwiwe muri kazoza, umuntu afise ico yipfuza ko abana biwe baba, umuntu yiyumvira mbega mu bihe vy'ubutama n'ubutamakazi bwacu tuzobaho gute, n'umuntu abona kure. Mugabo muri uko kubona kure akagira n'ubu buhinga bw'ukwemeza uwo bubakanye, bwo kuganiriza uwo bubakanye, kugira ngo uko babona ibintu kugende kuregerana, bashobore kubibona kumwe. Hariho abagabo batiyumvira kazoza, umenga baronse ivy'uyu munsi barahejeje, iyo ni intege nke. Hakaba n'abagabo biyumvira kazoza, mugabo baca babizana nk'amategeko, bagaca bafata abagore babo nk'abategerezwa gukurikira, atakibazo babajije, atantererano batanze. Nashaka ngabishe imisore y'incabwenge. Abakobwa muzobana nabo n'abakobwa bamenyereye kubaza ibibazo mu ishuri, n'abakobwa bamenyereye guharira kugira amadeba, n'abakobwa bari muri ubwo buzima bwo gusohora ico yiyumvira. Nimwabazana mu ngo mwiteze kubaha amategeko mutabaha ijambo, ingo zanyu ntizizorama, nizizomara kabiri muzokwama mu ngorane n'uruhagarara. Hariho abantu, abagore cane cane, usanga bari yegeranije mu tugwi kugira ngo bavugane amagorwa, bavugana amagorwa bafise mu ngo, kubera bafise abagabo batabumviriza, abagabo batabaha umwanya, batabaha ijambo, ibintu baza bakabikora, umugore akisanga mu bintu ntazi iyo vyaje biva, imigambi y'urugo ukamenga umugore nta ruhara bifisemo. Ivyo ni vya bindi niyo umugabo apfuye ibintu bica bisanzara, bikanka ko umugore abisama kuko atigeze amenyerezwa kuba muri ivyo bintu. Ica kabiri n'umugabo yiyumvira kazoza ku rugo, ariko afise n'ubuhinga, ubu burongozi bwemeza umuntu, kumusigurira, kumwumviriza, guharira, kubishira kugeza aho mutinda mugashika ahantu mushobora kubona ibintu kumwe. Ariko iyo vyanse gose ni vyiza ko umugore nawe arekera umugabo uburenganzira bwo guhitamwo. Hari igihe usanga mufise ivyiyumviro bidasa koko, aho umugabo arafata ingingo, umugore nawe bikamusaba kwizigira umugabo, akamushigikira muri iyo ngingo yafashe, hanyuma ubuzima bukabandanya. Ica gatatu novuga bakwiye kuraba mu bo babera akarorero, n'amamaniere, ni ubuhinga bwo kubana neza n'umuntu mu buryo bw'imigenderanire ya misi yose. Ni ibi vyo kubona ivyiza kuwo mwubakanye kandi ukabishima,
ukamubarira ko unezerezwa n'ukuntu ameze. Hari igihe usanga umugore wawe ari umuntu yitaho abana gose akabitwararika, kuko si abagore bose babikora. Ni vyiza kubibona ukabimushimira. Hari igihe agukorera ikintu ciza ukabona ko yakwiyumviriye, kuvuga ngo wakoze ni ikintu ciza cane. Hari igihe nawe bikugora ugakora ikintu kitari ciza ukabona ko wamubabaje, kuvuga ngo urambabarira kuri iki kintu. N'aya manière meza yo kubana n'abantu. Ivyo ni ibintu umusore akwiye kwimenyereza, akazoza gushika mu rugo ari ibintu vyizana, ari ibintu vyoroshe ko abikora, ntabanze kubabaza umugore imbere yuko yiga kubikora. Ego. Murakoze, ariko twavuze ku basore dukundiye tubariye naho kubigeme nabo. Cyogenda gutega ngo bibashobokere kutazota mu mitego abagabo babo bazobana. Ego. Abakobwa nabo nyene barafise ibintu bakwiye kwimenyereza, bakwiye kumenya kandi hakiri kare, kuko nkuko nabivuze, nta muntu aza kubaza ingene boga yamaze gukorokera mu ruzi. Hari igihe usanga warononye ibintu, waramaze gukomeretsa umugabo wawe, ugasanga naho wikosoye umutima wiwe waramaze kubabara cane, nabo biramugoye guhindukira. Ikintu ca mbere abakobwa bakeneye kumenyera nuko mu rugo hariho ukuntu Imana yatondetse ivy'uburongozi. Imana yashinze ko umugabo aba umutwe w'urugo, hanyuma muri ubwo burongozi bw'urugo arakorana n'umugore ariko akaba ariwe murongozi ari imbere, kandi n'amategeko y'igihugu niko abivuga. Ni vyiza ko abakobwa bakura batahura iri jambo, insiguro yaryo kuri bo mu gihe bazoba ari abagore, kuko hariho ingorane zibiri. Ingorane ya mbere, hariho abakobwa bakura bumva ko ivy'urugo vyose umugabo arabizi, bakumva bobo ko baje kuvyara no kwiyicarira ngaho gusa, nta kwiyumvira, nta guterera iciyumvira umugabo, bakumva ko vyose bazobimuhebera. Iryo ni kosa. Kuba umugabo ari umutwe w'urugo ntibisigura yuko vyose ari wavyiyumviye. Arakenera intererano y'umugore wiwe. Narirya muri iyi myaka abakobwa baba barize amashure, hari ibintu baba batahura. Dufate nk'umukobwa yize ibi vy'ubutunzi vya ekonomi, ni gute ivyo gutunganya amafaranga y'urugo yovuga ngo nta ruhara azobigiramwo, ngo umugabo azokwimenya kandi ari wowe wize ubuhinga bwo gutunganya ivy'ubutunzi. Ku rundi ruhande hariho abakobwa, hariho abagore, kubera ibi bihe turimwo vyo kunganisha abagabo n'abagore mu vy'amategeko, ibi bihe turimwo aho umugore aronka umushahara, umugabo akaronka uwundi, rimwe na rimwe umugore akaba afise n'umushahara munini kurusha umugabo, igihe kimwe umugabo akazi kagahagarara, ugasanga umushahara utunze urugo ni uw'umugore. Hariho abagore baca bagwa mu rindi kosa ryo kurengera abagabo, akumva ko umugabo atagira amahera nta mugabo, kandi hariho n'abagore babivuga gutyo, iyo umugabo atagira amahera ntacaba amaze. Iryo ni rindi kosa ribi cane bakwiye kwirinda. Naho vyoshika Imana ikaguhezagira ukaronka akazi keza kuruta ko umugabo wawe, uguma uri umugore wiwe, niwe aguma ari umurongozi w'urugo. Mu bisanzwe icoba ciza nuko umukobwa akura yumva ngo ninashika mu rugo, ubutunzi, umugisha Imana izompa izoba uwuhaye urugo rwanje, ntizoba iwuhaye jewe gusa. Ni ukuvuga ko ubwo butunzi ndabuzanye, aho kububona nk'akaryo ko kwishima ku mugabo wanje, ahubwo ndabubona nk'iciza Imana ikoreye urugo rwacu. Hanyuma muri gestion, mwitunganywa y'ubwo butunzi ngene tubukoresha, ngume nubaha umugabo wanje. Kwirinda kuba umuntu yumva ko ivy'urugo biri ku mutwe w'umugabo gusa, mugabo kandi ukongera ukirinda kuba umuntu yumva ko arengeye umugabo, nivyashika ugasanga umugabo hariho ibintu umurushije. Nashaka kuvuga ko ahantu araho kwitondera cane. Iyo usuzuguye umugabo wawe biramukomeretsa, kandi iyo bimukomerekeje ntibimusiga uko, biramugira ko ingaruka mbi sinozijamwo. Ariko nta mugore yo kwipfuza izo ngaruka mu rugo rwiwe. Niyo ufashe umugabo wawe ukamuhebera ibintu vyose, ugasanga niyo aguhanuje nta n'utuguvu bishiramwo, urabimutana, ubu uriko uramusunikira kurondera abandi bahanuzi, kuko nta muntu adakenera abantu bamuterera ivyiyumviro. Kandi abo bahanuzi niyabegera, hari igihe ivyo bazomuhanura bitazoba ibintu biza bifasha cane urugo rwawe. Ni vyiza rero ko abakobwa ico kintu bacumva. Ica kabiri novuga ku bakobwa bariko baritegurira kuba abagore, nuko mu bijanye n'ibikorwa vyo mu rugo,
mu by'ukuri Bibiliya iratandukanya umugabo n'umugore, naho ibigezweho uyu munsi bigomba kubagira co kimwe. Bibiliya irabatandukanya, kandi niko Imana yabaremye. Hariho ibibangukira abagabo, hakaba n'ibibangukira abagore. Ni vyiza cyane yuko umugore yitwararika gukora ibijanye bimwe bita inshingano mu Kinyarwanda, ibikorwa bimwerekeye imbere y'ibindi. Si vyiza ko umukobwa yumva ngo ko mfise umugabo tukaba turi mu bihe vy'iterambere, ubu nta budasa, ntaco nkora atazokora, ntaco adakora ntazokora. Uretse ko ivyo bintu ushoboka ko ntibishoboka, nta mugabo azokonsa Imana yabihaye abagore. Muri ibi bintu vy'amategeko rero biriko biraza, ndasaba abakobwa ngo bavyiyubare ko cane, ntibabijemwo n'umutwe wose ngo bibagire Bibiliya. Birasaba ekilibre. Kare navuze ko ari vyiza ko umugabo afasha umugore wiwe ibikorwa vyo mu nzu, iyo abona ko abishoboye kandi bikaba bikenewe. Mugabo nashaka kuvuga ngo si vyiza ko ku ruhande rw'umugore bimera nk'itegeko, hahandi musigara muvuga ngo ni 50 kwijana, jewe nzanye ibi nawe uzanye ibi. Iyo urugo muruzanyemwe amategeko muba mugira mugonone. Mu bisanzwe amategeko akenerwa ku bantu vyananiye kubana. Iyo abantu bashaka kubana, wowe uzana umutima wawe wose, ntuvuga ngo ko ngize 50 kwijana nawe gira 50 kwijana. Wowe uzana 100 kwijana, uwundi nawe akitwararika kuzana 100 kwijana. Ntimwitegurire kubaho mupinzanya, kuko inyigisho muhabwa abakobwa uyu munsi muri vya bindi vyo kuduza agateka k'abagore zirashobora kubata mu mutego wo kuza muri abantu bapanze mu buryo bw'amategeko. Nkozi iki ateza gukora iki, nkozi iki ateza gukora iki. Suko urugo rwubakwa. Urugo ntigubakwa n'ibiharuro vya 50 kwijana, rwubakwa n'umutima wo kubaka nyene, aho umuntu yisunga ico Imana yavuze. Icanyuma novuga nibijanye no kwibaruka, kurondoka. Urabona kurondoka, kuvyara Imana yabihaye abagore, ariko nibanga gerekeye umugabo n'umugore. Muri iyi myaka abakobwa benshi bariga, hanyuma iyo umuntu yize amashure aca yinjira mu buzima bw'abantu bafise akazi, bamwe bita abaprofessionnel. Hari ikintu cabaye mu bihugu vyadutanze kwinjira muri ibi bihe, uko abagore bateye intambwe binjira mu buzi butandukanye, niko ivyo kuvyara vyagiye biraja hasi. Kubera biragoye ko uzogira carrière nziza uhiganwe n'abagabo ufise abana. Vyatumye rero abagore basuzugura canke bareka ibintu vyo kuvyara, abana basigara bababona nk'imizigo bikoreye ibabuza gutera imbere muri carrière nk'abagore. Hariho mbere n'amategeko amwe atuma bigenda gutyo. Muri iyi minsi narigeze kubona abantu bariko baraharira ku mbuga hwaniro, ahishira hamwe rimwe ryashizeho itegeko rivuga ko iyo umugore agiye mu gihe c'akaruhuko gatewe nuko yibarutse, azoca ahembwa ica kabiri c'umushahara yahora ahembwa. Ivyo birashobora gutuma hari abagore baheba kuvyara canke bagabanya cane kuvyara, kuko bavuga ngo ninavyara abana 3 urumva ubuhombe bizontera mu buryo bw'amafaranga. Rero nashaka ndabatera intege ngo carrière, kubaho ufise akazi ugatera imbere ukaduga mu burongozi, nibi vyose vyo gushira abagore mu bibanza vy'uburongozi muri leta kubera amategeko ahari, ntuzuhirahire ngo utume uvyemerere ko bituma usuzugura igikorwa cyo kuvyara, kuko kijya n'igikorwa Imana yatanze. Kurondoka ni itegeko Imana yatanze kuva ikirema abantu. Rero ibihe tugezemwo ntibitwibagize ico Imana yatugeze. Gusa sindiko ndavuga ngo kuko inyigisho zo kwibaruka muranzi ni nyinshi. Jewe navuze kwibaruka, sinavuze ibitigiri. Hariho abandi baca bavyagura bakabijana kure, ariko ni bibi iyo abagore bahevye kuvyara kubera akazi. Kubera iki? Imana niyo yavuze ngo murondoke, ishaka yuko urunganwe rwama rusubirizwa n'urundi. Ibihe rero turimwo ntibihave bibabuza. Hariho n'abasigaye bavuga ngo nofuma nironkera kana simvyare. Aho urumva wamaze kwinjira mu buhumbu, kandi ugira utangure kurera umwana atari kumwe na se, uratanguye kuzana ingorane muri societe. Ni vyiza yuko ibi bintu Imana yadutegetse tutabita ngo nukubera ibihe tugezemwo. Turaba ingene tubibamwo, tubijanisha
twemere tugira ivyo duhomvye ariko ntiduhombe ku ruhande rw'ivy'Imana yavuze. Dufume tugira ico dutakaje ku ruhande rw'ibi bigezweho ivy'amakariyeri, muga ku ruhande rw'Imana yavuze ntiduhirahire ngo tuhatirigane ko kuko umunsi umwe tuzoyiseruka imbere yabaye umucamanza wacu iriko iratubaza ngene twakoresheje ubuzima yaduhaye. Nivyo novuga. Ariko kwica kintu tutarakirenga ko hari abantu benshi cyane ugwaruka bafata ingingo yo gukora ico kintu kubera ibikomere bahuye navyo mu muryango. Yego. Kimwe twavuze tuvuga sanga nk'umuntu yabonye ingene wabo babayeho akavuga ati jewe nubwo yoba turetse n'ivy'akazi jewe nzovyara kana kamwe nzorera ko kandi sinkeneye no kubana n'umuntu n'umwe kubera ibikomere. Ku ruhande rumwe abo bantu ndabatahura. Iyo umuntu yakomeretse ntavugwe ngo akire akomeretsa abandi. Kandi abantu babikora nashaka ndababwire umuntu wa mbere babakomerekeje n'ujya mwana. Wewe urashobora kumva wo bisigura ariko uwo mwana hazogera igihe bimutera ibibazo. Yibaza igituma mama wiwe atabanye nase. Hanyuma sange se yifitiye uwundi mugore afise abandi bana yibaza ati ni kubera iki jewe ubu burenganzira bwo gukurana na papa nabwatswe kandi urazo wabumwatso wari we ni mama wiwe. Mugabo nkuko nari nabivuze iyo umuntu yakomeretse birumvikana ko hagera igihe nabaga komeretsa abandi. Eka rero ndabasaba ikintu. Ntidutegerezwa gukorera ku bikomere twatewe canke twatewe n'abavyeyi canke n'abandi. Ibikomere biri mu vyo Yesu yaje kutuvura. Aho gukorera ku bikomere ahubwo takambira Yesu abigukize. Muribuka igihe Kayini yariko yatanze ikimazi Imana ntiyagishima biramubabaza. Nakiya cari gikomere. Hanyuma aca yiyumvira kwica mwene wabo Abeli. Imana iramubarira ati aha ndiko nkoresha amajambo yanje ariko nibwo butuma jewe mbonamo. Yamubariye iti Kayini ingorane ufise si Abeli. Ingorane iri muri wewe. Ahubwo kora neza. Kuko ivyo ugira ukore ugira wongere kibi ku kindi. Burya rero n'umukobwa yakomeretse agaca hitamwo kuvyara umwana atabana nase abayongeye kibi mu kindi. Ukuvuga ko iyo umaze gukomereka ikintu ca mbere gikenewe no gutakambira Imana no kurondera ubufasha kugira ngo ukire ico gikomere. Iyo ufashe ico gikomere ukacemerera kikagukoresha irindi kosa ubu gihaye akaryo ko kuva kuri wewe kikaja kurungana rw'umwana wawe. No kuvuga ko mu buryo kanaka wewe kumbure utatahura canke utiyumviriye ko ubuhaye Satani akaryo ko gukoresha igikomere cawe kugira ngo akomeretse uwundi muntu. Ni vyiza ko duhagarika ibikomere twatewe n'ababidukoreye bose bigahagararira kuri twebwe. Tugeheza tugatangura bishasha abadukomokako ntibabandanyeho baba mu bikomere vyatewe n'abari nyuma yacu. Aho niho twoba tuvyifashemo neza. Ndazi ko hari gihe umuntu ashobora kutaronka uwumufasha canke ntamenye yarondera ubufasha. Ivyo birashobora kubaho ariko ubirondeye arashobora kuronka ubwo bufasha. Uyu mwana avutse gutya nashaka ndababwire ko iri kosa reka ndagita ikosa kuko nisunze Bibiliya nikosa ry'uko umwana akura atari kumwe n'abavyeyi kandi bahari. Umwana akaba oblige agategerezwa kubaho nk'imfuvyi kandi umuvyeyi ahari. Wewe nk'umuvyeyi wiwe ndiko ndavuga papa wiwe, wewe nka mama wiwe urashobora kubifata nk'ibintu bisanzwe kubera wewe wabanye n'abavyeyi bameze nabi. Mugabo uko kumva ko bisiguritse ntibisigura ko bisigurika ku mwana. Kandi ibihugu vyose vyagwije abana nk'aba vyama bihereza mu ngorane z'ikibano, les problèmes sociaux. Umwana arakenera équilibre, arakenera umupapa, arakenera umumama kugira ngo akure adahengamye. Iyo umwe abuze biramukorako kandi abo bana babaye benshi mu gihugu birahungabanya itekana ry'igihugu. Hanyuma nabo hageze ko bavyara ya deséquilibre nyene bakuranye niyo batanga. Murumva ko umuntu yimviye mu buryo bwagutse akareka kubona ivyiwe gusa kuko twese Satani yaradukomerekeje mu buryo bumwe canke ubundi. Umuntu yimvire mu buryo bwagutse uza gusanga mu vy'ukuri kurondera gukira no kuvyara abana bashobora gukurana n'abavyeyi babo bose nivyo vyiza nk'abantu b'Imana
kurusha kubita mu rudubi wisunze ikosa wakorewe. Kuko mwibuke ngaruke kuri Kayini Imana imubariye reka gukora ivyo bintu ahubwo kora neza nawe uzokwemerwa. Yaranse kuvyo gukumvira Imana aca arica Abeli. Kayini ngerageje kuja mu bwenge bwiwe navuga ati ndeka kwemerwa kubera Abeli yovaho ingorane ifise yocihera. Muga ntivyabujije ko amaze kumwica ahabwa igihano c'umuvumo. Kuba bumva rero bisiguritse ntibisigura ko bitazogira inkurikizi mbi. Bisiguritse kuri wewe, ku mwana wawe ntibisiguritse, kandi inkurikizi ntizizoreka kuba mbi ngo nuko bisiguritse. Rero ndabatera intege abakobwa bari muri ivyo bihe byo kugira ibikomere no kumva batobana n'abagabo, nimurondere gukira ivyo bikomere ahubwo. Niyo nzira nziza yotuma abazobakomokako babaho neza, kuko ingo nziza zirashoboka no ku muntu yabaye mu rugo rutameze neza, yari afise abavyeyi batameze neza. Ego. Murakoze cyane, tuko twegeza ku musozo wo kurangiza ikiganiro cacu. Ikibazo gisa n'icyanyuma canke cyanyuma, hari abantu badukurikiye bamaze gufata ingingo kandi bumva banyote kuzuba ku rugo rwabo rwiza kandi runezerewe, bafise abafiance bavuga ati vy'ukuri turiteguye. Muri abo bantu ni ikibazo mfise kivuga ko mbega nibihe bimenyetso iyo umuntu ari mu ico gihe abibonye atokwegerako? Sinzi ko mushatse kuvuga ibimenyetso yibonye ko canke yibonye kuwo abonye kuri mugenzi we akavuga ati ibi nkabikwegera ko rwa rugo nifuza sinzorubona. Abantu rero bamaze kuba bari fiancé bafise abo bamaze guhitamwo bariko barategura kubana, barafise ingorane bafise, amaso yabo ntabona neza. Barashobora kubona ibitahari canke naho ibihari ntibabibone, ariko hariho igihe ivyo bintu bihari biba vyeruye akabibona nk'uko bivuze, akabibona ati nibiki ubibonye utohonyorerako. Reka ndabivuge mu nzira zibiri. Ndabivuge ku ruhande rumwe mbwira abakirisu imbere yuko muhitamwo umuntu canke mukamwemerera ko mwobana, mugafatana urwo rugendo rwo kwitegurira kubaka urugo rwanyu, mubanze mu bisengere. Naho woba wagerageje gukoresha ubwenge bwawe bwose, kandi ni vyiza gukoresha ubwenge ukihweza, ukavugana n'umuntu, ukiyumvira, ukaraba ibiboneka, ni vyiza kubikora. Kuko na mariage ntibayikora amaso yugaye, uyikora amaso akanura guke. Rero uwo muntu ni vyiza kumubona hakiri kare. Ivyo naho muba mwabikoze mwibuke gusenga kugira ngo Imana nayo ibafashe, kuko umuntu arashobora kwihenda kandi akihendana umutima mwiza. Mugabo wihenze n'umutima mwiza ntibisigura kutihenze, nico kimwe n'uwihenze afise umutima mubi. Kwihenda ni kumwe. Ico ni cambere. Ico gituma mubishikamwo, mushika muri ibi bihe byo gutegura kubana, mu mitima yanyu hariho kwemezwa kuwo muntu ari we muzobana. Ico kirafasha, gituma udacukanguka kubwa kantu kose ubonye, kuko uzi yuko hariho ahantu waciye wavuganye n'Imana. Mugabo no muri ivyo hari igihe umuntu nawe nyene ahihendera, ugasanga ugiye gusengera uwo muntu waramaze kumwishiramwo, canke wacanganyikiwe, wumvise ibintu Imana itavuze, ugasanga uriyemeje ko Imana yakwemeje ko ari we, ariko atari Imana. Wagera imbere, hari igihe Imana ikoresha ivyo bimenyetso nyene, ukabona ibimenyetso vy'agacamutwe kugira ngo Imana ikugarure uti ivyo bintu nibi. Kimwe mu bintu Bibiliya ivuga bishobora gusambura urugo n'ubusambanyi. Muri no myaka yacu, kubera ibintu byitwa ngo ni ivy'iterambere, ico caha gisigaye gifatwa nk'igisanzwe. Nico gituma binoroshe ko n'ingo zisambuka. Ukabona umuntu adafise ubushobozi no gushaka ko kuganza umubiri wiwe, ico kimenyetso ukakibona mutarabana. Ni vyiza ko woca ukatiraho nyene, ntiwirigwe uraruhisha umutima wawe, kuko na Bibiliya iravuga ngo urugo rurashobora gusambuka bitewe n'ubusambanyi. Rero nimba iyo ngeso yigaragaje urugo rutarabaho, murumva ko nimba bishobora gusambura ugwamaze kubaho, urutarabaho gogo, katiraho nyene. Reka kwirigwa
ngo Imana izomuhindura izogera gute urayisenga ibanze imuhindure imbere yuko noneho urabona ahantu mugeze kuba atahindutse ico ni kibazo. Ica kabiri, hariho abantu bigira abakirisu mugabo ataribo, umuravye inyuma ukabona ari umukirisu mugabo mwumvirije mu vyo yizera ugasanga afise ibintu vy'ivyizegwa vy'amafuti bitari vyo. Kandi rero burya ivyo umuntu yizera ivyo umuntu yemera nivyo biha umurongo ubuzima bwiwe. Ntuze uhonyorereko ni wasanga agaciro uha ivy'Imana katangana canke gatandukanye cane n'agaciro we abiha. Ni wasanga uwo muntu ivy'Imana ari ibintu vy'ikinyedini, ibintu bigezweho, ibintu vya mode, ibintu vyo gusayangana, mugabo hari imbere muri we yibereyeho ubundi buzima. Uyo muntu mureke, ntiwibaze ngo wowe uzomuhindura. Umuntu mukwiye kubana akwiye kuba wa muntu mugize ivyago mu rugo mwese muhurira ku kintu citwa amasengesho, muvuga muti Mana dutabare. Erega hariho abandi bagize ivyago barara bashikiye umupfumu, none wowe uzoja gusenga nabagende ku mupfumu, ugo rugo muzoca mugubaka rutumbera hehe? Ntiwinjize impwemu mbi mu rugo rwawe, kuko hariho abantu bameze uko berekana ishusho yo gukizwa ariko mu vy'ukuri batakijijwe, babigize gusa kubw'izindi mvo, mugabo ubuzima bwabo burongowe n'ibindi vyizegwa, mbere washaka rimwe na rimwe n'ivyizegwa vy'igishetani. Ndiko ndavuga bafise ibintu occulte barimo bakora kumbure bakabinyegeza. Ico cari ca kabiri. Reka mvuga ica gatatu, uzutinye umuntu ari tetu, umuntu adahanurwa, umuntu atumviriza, umuntu naho yoba ari mu makosa adashaka umuntu amubarira ikintu na kimwe. Waramuhanuye kumbure waramubonye ko akageso kanaka urakamwereka, aho kuca bugufi acabandanya yisigura. Uko nyene ameze niko azoba ameze no mu rugo. Kuko nabivuze, urugo kugira ngo urushobore biragusaba yuko ubu umuntu yama yiga. Hariho ibintu bishasha umenya, bikagusaba guheba ivya kera, biragusaba kuba umuntu ari flexible, kuba umuntu yemera guhindura, yemera guhinduka. Iyo ubanye n'umuntu rero adadaraye nk'icuma, umuntu atagondwa, vyoba vyiza umuretse, kumbura akazobana n'indi ntagondwa nkawe, bagaheza bakamenya ingene basekana. Mugabo urugo rwawe ururinde ubutagondwa bw'umuntu nk'uwo. Novuga kuri ivyo bintu bitatu nivyo bikuru bikuru, kumbure ibindi vyoca bisaba kuja mw'idonido. Murakoze cyane, twagize ikiganiro cyiza, ugwaruka mwumviyeho ibi byigwa birakomeye kandi twumvise ibintu byinshi kandi bikomeye. Ugwaruka cyane cyane abarundi n'abarundikazi bari bakeneye kumva, n'abakristo nabo nyene cyane cyane, kandi umuntu wese yisanzemwo. Tubashimiye ku mwanya mwaduhaye. Ego murakoze gushima, ni iteka, kandi isengesho ryanje nuko abavyumvise bibafasha bikazobashoboza mbere no kubaka ingo nziza. Amen, amen, amen. Nizera ko ubukurikirane twipfuza gukora namwe ikiganiro muzoduha akaryo. Imana iduhaye akaryo, akanya kakaboneka, nukuri nzobitaba, dusubire tuganire ku vyofasha abantu b'Imana, cyane cyane abakiri bato. Twizera ko ubukurikira abajene cyangwa ugwaruka ruzoba rwamaze gufata ingingo nziza, badushingira intahe, bazobitubwire mu aho batangira ivyiyumviro. Kwiki kiganiro turabashimiye cyane, turangiza musengera ababanye natwe n'abazokora ikiganiro. Kazi murakoze, reka dusenge. Turagushimiye Mana, twagusavye ngo ubane natwe kandi wabidukoreye. Ndagukengurukiye ku muntu wese yumvirije no majambo avise ivyamufashije. Ndagusaba ngo umushoboze guhindura ivyo akwiye guhindura, gukora ivyo akwiye gukora atahora akora, no guhagarika ivyo yahora akora akwiye guhagarika. Ufasha bariko baritegurira ingo zabo bazitegure neza, ufasha bariko barasenga kugira ngo ubafashe kuronka abafasha. Mana ubarongore, ubarinde guhitamwo nabi, kandi n'abatarashika muri ivyo bihe nabo bafashe kwimenyereza kugira ingeso nziza zizotuma ejo bubaka ingo nziza zirimwo umunezero n'amahoro. Ndabikengurutse, ndabigukengurukiye vyose, ni mw'izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.